Hello guys, hello, ndabaramukije cyane. Ndabahaye mwaramutse namwiriwe bivanye buri muntu wese aho aherereye. Guys, uno munsi muri kano kanya nashaka tuganire ku kintu kimwe. Je ndakunda kenshi kuganiriza abamama n'abigeme. That's why rero kenshi nama ntahengeshanya kugira ngo ndabaganirize tuganire kuri bimwe na bimwe, hanyuma icyo nshobora kuba ntavuze ukivuge muri comment, urayikinge, ugire share, hanyuma ugire na follow kuri page kugira ngo amakuru yose dushobora kuza turatanga ashobore kugushikira byihuse cyane. Guys, uno munsi nashaka tuvugane kuri iki kintu. Nashaka tuvugane ku kintu kijanye no kwigiragiza kw'abadame. Umudame n'umuntu akomeye gose, akomeye cyane kandi cyane gose. Umudame n'umuntu akomeye cyane, akora ibintu byinshi kandi mu mwanya umwe, ariko ukadusanga iyo capacity twebwe abantu b'abagabo ntabwo dushoboye kuba tuyifise. Ndaguhaye nk'akarorero k'umudame. Umudame n'umuntu reka dufate uburorero bwihuse cyane. Umudame n'umuntu ashobora kuvyuka afise programa nyinshi cyane, ugasanga ariko arakirininga inzu, arakoropa, aroza ivyombo, aramesa, arateka, ibyo byose ugasanga ariko arabipanga ukuntu ashobora kubikora. So agashobora kuvyuka agakirininga inzu, agakoropa inzu, ahejeje gukoropa akoze ivyombo, ukadusanga rero aciye afata inkono, arateguye utuntu twose asize ngaho, agaca afata ibase agashiramwe impuzu, agaca ashiraho, ugasanga ku ruhande rwiwe ngaha ugasanga hariho inkono ariko arateka, ugasanga ako bibere wiwe afise umwana ariko aronsa, ugasanga aho imbere y'ibibere y'ivyiwe kandi hari indobo y'impuzu ariko aramesa. So ukadusanga imbere yiwe nkajya canke ku ruhande rwiwe ariko ararorera TV canke ariko arumviriza iradiyo. Wagenda kuraba ku ruhande rwiwe nkajya ukadusanga afise umugenzi bariko baraganira. Urumva ivyo bintu byose akaca bikorera ku mwanya umwe, ariko arateka ku ruhande, ariko aronsa umwana, ariko aramesa impuzu, aha ku ruhande hari inkono ariko arateka, hariya hirya kandi ukadusanga hariho umugenzi bariko baraganira ariko ararorera TV, kandi biriko biraca muri TV byose biraba byose, nta kintu na kimwe kimucika. Urumva ivyo byose akabikorera mu mwanya umwe. Guys, ariko rero ngomba ndababwiza ukuri, kandi rero ngaho gatoyi ariko arakora ivyo, umugabo yamutelefona kuri telefone, ugasanga ni danje, arayakiye, baby bite, umeze neza? Nanje meze neza, ndiko ndateka ngira mpishe kandi ntoze guteba. Rabagira mwice, wabonye ujya muntu, sheri. Urumva ivyo byose akabikora mu mwanya umwe. Ariko guys, ingenda batwenze ku kintu kimwe. Wa mudame, umugabo wawe azitabe telefone, abemo kuvugira kuri telefone, hanyuma nawe uca usohoka umubaza ati mbega za mfunguruzo wazisize hehe? Azohakwa kugukubita ikofi. Ariko wowe urafise uriko uraganira kuri telefone, ku bibero vyawe sha mugabo wawe yagaramye kumubwira sheri rabijya muviwe, kandi wibere kuri telefone n'uwo muriko muravugana kuri telefone ntamenye n'ikintu na kimwe n'uwo muriko muravugana. Nico gituma rero nama mvuga ko abantu b'abadame ari abantu bafise capacity nini cyane, ariko rero bisabwa yuko dutegerezwa natwe abantu b'abagabo tukaza turiga bimwe bimwe byuko twashobora kuza tukaraba ko twopfuma basi tugira nirobo ya capacity y'abavyeyi, abamama, kubera ko barashoboye ariko bafise ubwoba cyane. Murakoze cyane.